nka Berinduwaye burya ntavugwa mu izina burya ni mutama ni muzehe ni ukuri kw'Imana ujya mugabo Imana imuhezagira ica mbere afise ahantu banza kukuvura hehe yakuvuye he wewe mbwira ahantu yakuvuye avura inzara waje sinasi mugo nturanyishura ikibazo canje neza biramaze gushika ugasohokana n'umugabo nk'uwo tugasohokana gusa tugasangira mugasohokana mukagenda kurya amafaranga umuje kuyagaze ukagira ngo nibindi sizi Nese sibisanzwe sinkorana nabo nje mpora mvyivugira kandi abantu bakibaza ngo ngufyina navyumva jewe ikintu ca mbere combabaza ni nkoni ni inzara ibindi vyose uncitinge muwa muceri kirundo uwo muceri unyere nivyo biharage vya kirundo ndonkirengarenga n'intore vyo gushiramo mana nese no bampaze nkaza kurirwa impangayikishana nawe ariko umutima urakurya tu isani yawe hari abandi bariko barayirira cyane kandi birababaza no mu mutima urumva birajyana cyane kandi bikababaza no mu mutima mugabo nta kundi kuntu buri bugira none ntiyakuriye Peter ahubwo ndanamukumbuye yo ndamukumbuye kandi Diane burya hajya yaranciyemwo yari wanje Peter yari wanje kuko rije twatanguye gukundana rero nubwo byashitse nka muta byari vyifuzo vy'umurwa nanze fasha umuryango umugabo rero rwari rwo rukundo rwanje rwa mbere narakunze umuhungu ndamukunda kandi vraiment nawe yarankunda ni vy'ukuri yarankunda ariko ni hamwe ukunda umuntu nta hantu muri bugere ugakunda umuntu nyene muri mu rukundo ni kugira imitima yanyu yishimishe ibintu nk'ivyo ata ego rero nyuma biza kutuviramo no kuronka umwana hari n'igihe umuga kubwa ashaka umuvyarire mbwira abana bakiri bato bacaruka ese hari inyungu cyangwa hariho akarusho mu masantima y'urukundo mugemo kumara gukora amabanga mpuzabitsina n'umuntu ngo nuko mukundanye inyungu irimwo umuntu atarabikora ku muntu atarabikora birimwo inyungu amahoro urukundo iterambere mu ngo zanyu mu kazi kari mu bintu byose mukora n'icyo ndabifurije nka Elma Love Mutadewukirwa Mutadewukirwa wanyu buri munsi ndabakunda cyane muri hose mumeze gute mumeze neza je ndashima ndiko narangiza umwaka neza ndetse nishimye ndetse ndi kumwe n'abandi bantu beza cyane badasanzwe no munsi mutumire witeka ngo ko turi ahantu hameze neza hatiyeye umugebe mwiza guys ndabatuye mwiza kandi avuga neza yambaye neza kuva hasi gushika hejuru mu mutwe hameze neza urumva ni ibintu bimeze neza gusa ngo turagize umwaka tumeze fresh so turaza kuyaga byinshi turaza kumenya ingene umwaka kuri we wamubereye kuva ku nawe ushika kwiherezo uno musi yakawurangiza gute yiteguye gute kwakira undi mwaka mushasha ese nikazo akadutegura mu mwaka uza canke kugira ngo turangize ashobora kudutegura ikintu cejo uveje mu gato gushika ku mugoroba cyangwa gushika saa bakuzika 23:59 minutes kuko no musi turi tariki 30 niho dukoze kile kiganiro turi kumwe nawe si wundi bamwita Grace abaravyiganiro canke abariko bararaba filme irikiracha kuri YouTube channel ya Fanny Lavine marabizi Grace mambo po meze neza uraberewe nabuze kukuberewe kutambwira merci urakoze ariko nameze bo ego meze neza cyane ndibaza ko abakwa nkurikira hasi nabeshera bakuva mu mutwe fresh yana swaga mu macho hasi hose wese nikasema toto jeune ya hatari umusu kunda bukono ay bema ndashima nuko bimeze kose sinidoga burya hanya hakora hari umutahe wanga hari ibintu je ntashobora imitahe ni yanga wapini make cyane nta kintu kimwe kimwe ngaho utoshobora none hanya harabuze umutahe w'iraki ngaha hanya wagiye sinzi nabyonze ariko rameze neza cyane akantu kambere utibagira gukora uvyose nakaya nyaga gukora kwibrosa no kwiraba mu kiyo niyo mpamvu ukunda gutwenga cyane kubuze ko wabrosheje cyambere mvyuka niraba hama nkaca nibrosa sure nakaye kayerere uze ku mubiri wawe ku mubiri wanje kwati yaje kweriyana ku mubiri wanje ntako vraiment hose meze neza very bon
Buri popo yes ndi kumwe na Grace yakinye muri Peter na Diane ndetse sinema nzi kirakundwa cyane kirakurikiranwa kuko twakoranye ikiganiro cya mbere hama navuga ati vyo bagute ndamuhamagaye tukikarana kandi tugasubira tukatera inkuru gutandukana kuya twaganira uriya munsi sivyo agasaba kaza gatowe nka jewe nzi gute kuva umenye wewe ni kuri ndakuzi neza gusa ndazi nko twamarana umwanya munini no ndakumenya mbwa nko sindakumenya wese ndikinye guys ndikinye gusa nashaka twende vizuri Grace no musi filme mwakinye iriko yakigwa gute mu cyungaraho yacu no kuri filme twakinye ni filme yabaye nziza cyane ni filme ikirakora amateka kandi kinda abantu bako barayikunda ndagutumira nawe utarayiraba kuja kuyiraba filme ya Peter na Diane wirabira ukuntu umuntu ashaka kurinda icubahiro cy'umuryango nk'abantu mwe birakomeye Grace uko je ndiko ndayiraba Grace yabaye umuntu nansi cyane naramwanse kubera ikahohotera Diane kandi Diane yamwizeye nkaje nk'umufana wijya filme nukuri sikubesha Grace naramwanse ego hama ngo yaranse Grace ariko kandi Grace ni wenye byagenze gute ngo wiyaye Grace ni jewe byagenze gute ngo wiyaye oya nubwo Grace ari jewe mugabo nuriya Grace wundi je nibaza yuko dufitanye isano nuriya gusa ibintu yakoze ndiko ndayiraba naje ubwanje birambabaza kandi birandiza ego ugwanka ufitiye Grace rungana gute niruke sigwishi kubera ndamutahura ivyo yararimwo bibaho kandi hari benshi vyabereye isomo no mu kibano bagerageza kubimbwira bakambwira ati filme vraiment ni nziza ahubwo rero ikintu mwatwiciye kimwe hariho abantu mwasese agafu abantu nyene bibereye mu mihanda isabindi atubure babayeho nabi basigaye bacungwa n'abazamuti yaramyize ategerezwa kumucunga urumva ategerezwa gucunga uwo muntu babana ku buryo bw'ukavuga ati jewe ndamufitiye icyizere mbwiye ibintu mbonye Grace n'umwiyorobetse ati wavusanga ngo muri kwaje barabihora bibasinamenye simenye ikintu na kimwe ego ukuntu muri kumurakirwa bien kama malipo nini ku kire kijya sinema mwakoze haba hariho ukuntu muri muraronka kunguko kaza twebwe ego nkikobura ko twarakoze umufuko urumva ruzi yo yatarariko uziye bugabo twarakoze kandi umukozi mwiza begwa n'agahembo mu bantu bapostinze link ya filme narabonyemo cyane ya Berndo wayo sivyo yarabashikiye ku rugero rushimishije cyane hari ubundi bucuti buri katikati yawe na Bere nta kintu na kimwe yaba n'umugore wiwe nyamba bari abantu urumva hari abantu Imana yaremye ibaremana uwundi mutima imaze kubarema ibishirira ahantu urumva ibishirira ahantu nk'iyibiziganirije urumva mpereye ku mugore wiwe umugore we n'umuntu akundana cyane arakundana cyane abantu bavuga ngo abantu ngo barahura ngo uyu ameze nabi ngo undi ameze nabi nukuri kw'Imana bajya je sinzi ukuntu bameze ndumva afise agaciro kanini cyane Abere kuri cyane bishizoga ugahura n'umuntu amuvuga nabi Abere kuko ndazi yuko wowe ukumuvuga neza hari abandi nukuri twogwa umuntu umuvuga nabi Abere cyangwa ukavuga nabi mukiwe nukuri kw'Imana je sinzi ikintu woburondera kubera icyambere kimwe n'umuntu arafasha aritanga cyane urumva ataravyibi canke biriye Abere n'umuntu muri ko murakorana ndibaza abari hafi yiwe bamuzi kunsumvye naje twarakoranye kandi n'ubu turakorana sivyo ariko abantu begereye bari nko mu njyajya seri cyane bari no muri Bajaj ndetse na Paradiso nyinshi yakinye bo bikubwira urumva wowe nta bana ntimushobora kugenda nusonje ntikibaho mwakoranye icambere ntubushonje urumva ushitse no mu rugi wiwe madame wiki ntakubwira abanza kukwereka muri frigo byo nibaguhe banzije dutura kantuje fungura wafunguye avuga ati ibintu nibiki rero inzara nimbi burya haje inzara nimbi inzara rero ufise inzara nta kintu kimwe ukora ndaza nawe wari
je no kunwa niko ndamahubwo reka subire nihereze unyibukije je birankakunda no guhema ego vraiment beri yubahwe namukiwe mama Ange mama Lene turabakunda muri abantu beza kandi ikindi naco turanabashigikira natwe mu kugira partage amafilme yanyu mukomere kandi mwubaho nukuri utazi Abera muramutsa yicaye umuntu akeneye kuronka Grace muri filme yiwe bitanokana na hariya muri groupe yiwanyu ko kwa fani ashobora kuronka gute se biroroshe kugira ngo akuronka agukinishe muri filme yiwe ego biroroshe kubera Grace ntabwo ari umuntu yishima ntabwo ari umuntu yirata ntabwo ari umuntu w'ubwibone ya Grace n'umuntu asanzwe kandi wamwegereye mukavugana nta ribi gusa nyene hariho ibintu ngenderwako hari ibintu bisabwa kugira ngo umushikire kuko iyo turiko turakorana dukorane nk'abantu nyene bariko barafashanya sivyo kandi ibintu biri professionnel kandi gufata nanje ko ndi mu kazi ntabandi ko ndafyina ubu keneye ko ibintu byo bigenda neza nanje nkaba nkeneye ko ivyanje bigenda neza reka tuve mu bikorwa vya Grace tuzere mu kiganiro nyezina ari cyo kiganiro nipfuje ko no munsi dusangira imbere ko kwanza nshika kure cyane biramaze gushika Grace agakundwa n'umugabo w'umuntu ngabo wi akakudraga yababwiye ati je ndagukunda uzi ko umugabo afise umugore mu rugo nene sindi umukobwa erega abakobwa ngo turamashurwe yisi sivyo byo nabire umugabo ariko aragenda mwibarabara ariko kumwe n'umudamu wiwe hakagira uwundi mukobwa mucako wanashaka no kubagore hakagira umuhungu mwiza mucako cyangwa umukobwa mwiza mucako uzibona ahindukiye inyuma urumva mukashaka cyangwa akora imboga reka abahungu beza hanze umuhungu wewe ramaze gushika hindukira kwa birashika sino biharira birashika hari abana beza abakobwa beza mu Burundi ni bwiza abakobwa beza n'abahungu beza ivyo ntivyobura nta muntu umwe bidashikira bisigura ko umaze gukunda no gusohoka n'umugabo ziti umugabo nyene uretse gusohoka nakatana aho mujana ni gwawe se muragira share eka nta vy'amatsiko namaze gusohokana mwamungiye gukora iki umviriza ndakubwira umugabo w'umuntu nubwo mwosohokana ntaho mujana urumva icambere kimwe bafise yemera bambikanye impeta nubwo batokwambikana impeta bakaba babana n'umugore wiwe babana mu nzu urumva we wagufata nk'ihabara nyene riraha gufata nk'indayi urumva yiwiwe gusa ahandi bafise umugore wiwe yemera kandi n'imbere yawe ntikibuza akaguma muvuga Oya apara gusohoka ngo musohotse yani muri relation runaka kubyumva uvuga nyene kuba mu rukundo nawe nta rukundo rwaho rw'umugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi ariko nyene kurya ubuzima tubirasanzwe ukurava ariko cyuza birasanzwe oya tuba mwisi kandi na Yesu yaravuze abasize mwisi yanduye rero turi mwisi ivyo ntivyobura bwabundishiye muri ko bya bintu bya muri ya filme ya Grace sivyo nakubwiye ko twasohokanye gusa ndakubwiye ati vyoshika n'igihe vyoshika sigwanje uriya yaterezwa kuburinda icubahiro c'umuryango sivyo gusa bira twakinye bibaho nivyo gusa igikuru no kumenya ukuntu abantu bavyitwaramo byamaze gushikira kamenya nyine vyitwaramo yego nukuri mu ngo nyinshi zitandukanye no munsi hariho ibintu bizigaye bivugwa cyane kandi binaharawe byo gusangwa mu rugo hari ukutumvikana bivanye nuko umugabo arenga ibiwo asanga umugabo atahasa munezi joro saa 9 agataha yaborewe aho nta kintu yasize mu rugo abana baraye inzara iki ibintu byinshi bitandukanye bigatuma ingo nyinshi bavuga ati ziko zirasambuka benshi bari baza ati zino ngaruka ziriko zirashika muri no myaka ese hoba hari yo bari amaroto urudaje ari karahaba canke byo bimeze gutari ikintu wovuga ati jewe nk'umuntu ndabibona unzobere peut-être twasona simagandi kawaida hari abavuga ati ubakirako niko zimeze abavuga ati je ibintu ivyo sinebo support sinebo supporta cyongereye ivyo ndavaho nkitahira kuri Grace wewe avuga iki oya nje cambere kimwe nk'ivyo onya sindubaga mugabo urumva urabizi deja uri kiyo cyabene gihugu nubwo utarubaka mugo uteza kumenya ego ndavyumva kandi mu kibano mbamwo birashika
ndavyumva ko hariho n'abagwana mugabo rero si vyiza ngo umuntu umushinje ngo yatashe saa 8 z'ijoro ngo yaraha utabibonye hariho n'abataha baba bari muri ivyo mugabo si bose hama ikindi naco ni vyiza ko mw'ico gihe muricara mu kayaga burya ukuri gushirira mu kuyaga niba wobona atashe izo saha ntumwegere ngo umubaze canke madame wawe akoze agakosa ntumwegere ngo umubaze sivyo uru rugendo mw'abantu mwe turimwo ruragoye abisirayeli hariho abaguye mu nzira hariho n'abashitse i Kanani sivyo rero natwe mw'isi hariho abagenda hariho n'ababigwamo rero kubw'ivyo niba vyashitse nkaba nubatse nk'akarorero sinzi barashaka kuca bavuga ngo ariko arigirisha ngo kubera ngo atarubaka ngo iki ngo narindire bizomushikira no jefise uko nzopanga urugo rwanje nuri yafise uko arupanga arurimwo sivyo mugabo Jesse numva ukuntu noshobora gufata umuntu ngo aratasha aho nyene ngo shoke dufatana mu mashati hari gemba sanga agira ingorane mu nzira hari guhuba usanga yafashwe n'abandi bantu ntazi urumva mugabo abimbwiye nubwo yoba mpenda hagira ikintu abantu twihendako no kutabwizanya ukuri no kutabembereza hari abantu batazi no kubembereza mu buzima bwabo umuntu yagucita inzamba ukaja kumubembereza wenyene cyane we kubembereza bati bembereza umviriza ushaka kumucitinga ntanabimenye bivaye n'ukuntu ushitse ukamwifata kimbere hari umuntu namubajije no mu buzima busanzwe no bari umusheri wawe sheri nakuronde ku telefone ndakubura yes none mwe mwamwibaza ko umuntu mwanya wose aba ari kuri telefone mwe mwamwibaza ko umuntu kuno mugabo kusobanura ukambwira ati biga nasharije telefone cyane telefone nayisize ahantu none nasanze wandondeye mbwira mu bugwa neza abagore tumeze nk'abana kujya bavuga ngo abagabo bameze nk'abana n'abakobwa nuko sivyo iyo ndi nka jewe karomba bashaka umuntu ambembereza je mbwira ikintu nkahamira nukura ubu ndi umutima ndumva ubu ndi umutima ukankura no muri muntu rero niyo mpamvu naje ntipfuza kubona umuntu vyashikiye impamvu ntagomba kubona abantu batandukana babana azi kubona umuntu mufitanye abana 2 3 4 5 6 ukabona abantu baratandukanye vraiment ntabari vyiza ariko birashika kenshi nk'ijambo gucitinga Grace arifata gute ese vyoshika mu gihe usanze umuntu nyene ukavuga ati ndafise ivyemezo nyene wancitinze wanciye inyuma biba vyoroshe ko Grace bavuga ati aroreka umwe wese afata inzira yiyo ko wancitinze urumva ni mu gihe ubuzi wifata nka Peter Peter muri Diane yavyitwayemwo neza nibarabe bige ariko ne wamwitesheje none se wamwitesheje none ntawe nitesheje nese naho mumusigaranye nk'umuvukanyi bwa muncungire nabaye ubumuhe ariko Grace inyuma yo guta Peter nyene hama ugasanga baritoreye abandi aho yavuga ngo aimbe bitari akayo katari imbeba zirira ku meza niko vyagenze mu rugendo rw'urukundo wamugiye ati ntiwubatse usanzwe ufise relation zisanzwe peut-être mu minsi zandashobora no kuja ku bugeni n'ivyagoye sinzi aho biri peut-être we wanyizera uzontumira gusa hari ibintu maze gucamwo byinshi bitandukanye mu rukundo umaze kubona nikiye kintu urukundo rumaze kukwigisha cyambere gwaranyigishije ibintu byinshi kuko cyambere nakundanye nkiri muto tego kwinjiramo nkiri muto ariko sinari nzi yo bija niyo biva nari nzi ko umuntu akunda uwundi nawe akamukunda kandi nari nzi kico ubwiye umuntu agikorwa yiri kimubwiye je ndafise n'umwana hajya mfise n'umwana nk'akaroro nitanga akaroro kuri je kugira ngo bibere isoma abandi nimwumvirize impanuro z'abavyeyi banyu tega amatwi niba mama wakubwiye iki mwana muto mwumvire abantu mukoresha amarezo social ma Facebook n'ibindi umvira abavyeyi banyu niba kubujije ikintu kabuze mama arambujije mwumvire niho twese twakomerekeye kuko utamenya uno musi dusanga tubona umwana w'imyaka 18 17 yaravyariye iwabo yishaye nuvuga majority benshi usanga afise umwana yicaye muhira sivya afise umwana yicaye muhira vyose bigenda bivana no kuntu usanga umuntu yarashushe cyane yirukira mu bintu hama kaza kuronderayo ibintu atari bujere benshi barashobora baratama kosa ku bahungu nibo babahenda bakagutera inda hama ntagutware sivyo ariko nkaho nk'umuntu usanzwe wumva ko ufise umwana kandi nawe vyakubaye kukiri muto
peut-être urafise ukuntu wowe ukivuga ese ikosa riri kuri twebwe abahungu canke riri kuri mwebwe abakobwa? ego urakoze ariko kuri je mvuga giti ciwanje nabikubwiye hari n'undi usanga vyaragenze uko je nakunze umuhungu maze kumubwira ko mfise inda vraiment novuga ko yavyakiriye neza ariko ntiyarafise gahunda yo kuntwara uwo mwanya nta gahunda yarafise yo kuntwara kuko iyo yarafise gahunda yo kuntwara hari ibintu vyinshi vyabaye vyari gutuma ntwara mugabo bitakunze ariko rero mu nyuma nanje ubwo rukundo namukunda kubera bivanye n'ukuntu turiko turavugana n'ukuntu mfise umwana mu nda wiwe nibi bivanye n'ivyo twayaga bitera ubwo rwa rukundo nanje rusohoka rumvamwo urumva haca hagira yuko nawe nkunda nanje vyaraheze ntakimukunda urumva gushika yanambwira anantware vraiment nkanka kuko navuga ati sinobana n'umuntu numva ntagikunda ni hamwe yobabara ariko ibintu yagukoreye bigatuma mu mwaka hano kandi umufitiye umwana yari ibiki kwera imbatari bana ko wambwiye ko gucitinga we bibiyashe biragusha uncitinge cyangwa undeke jewe nkira gusa kubona ko niko utuntu nkeneye nje sindamwita ko ari umu ex mwikigiye ko twaravyaranye ni se w'umwana wanje si umu ex kuri jewe ndamwita papa w'umwana wanje rero uko biri kose nta kintu kibi yankoreye habaye kudatahurana twarakundanye muga nta gahunda yo kuntwara yari afise urumva wowe wamwaze kubera ko atagahunda yo gutwara yari afise oyaha nuko yacarera acaza aranca hirya no hino ntambwiza ukuri ntambwiza ukuri gasanga bimwe ndiko ndimenya hariho ivyo yamfasha n'ivyo nimenya urumva rega gufasha hari igihe usanga ibyanse kubera ko yabuze uburyo bwo kugira ngo abikore biratahuritse muga kuvugisha ukuri ni vyiza sivyo kuko no mu vyatumye ndamwanka ndibaza na famille yurabizi ko atakibazo je mfise yego ko je habayimwe ibintu vya famille bo banyene baravyibonera abagenzi inshuti n'abagenzi ababanyi be baravyibonera iyo ntaca nshinja sindi umuhemu uno musi hamwe vyoshika canke niwe vuba tuzogira hamwe vyoshika akagaruka akavuga ati reka dukomeze hari abantu banka kuvanga amaraso y'abana ugasanga wavyaye n'uyu ejo ugiye kuvyarana naka ugiye kuvyarana naka umva ugasanga abantu umenga uri imfizi ya commune canke ishashi ya paroisse hamwe bavuga ati reka twicaye dupanga umuryango rero dupanga kazoza akaza afise ya ntumbero we wipfuza ibintu byofata inzira nziza yarahejeje afise umugore kandi babanye neza nta vya bindi vyo kuvuga ngo twaravyaranye ndiko ndamuvuruga nutwo tuvurugana no abayeho neza naramuretse arubatse nanje kandi n'ubuzima bwanje n'umwana burabandanya icaronse aramfasha iyo story yawe igihe wayicamo yakwigishije ibiki kuko no musi tuba turondere kuntu natwe twigisha bakwa dukurikirana mu mibereho babayeho mu rukundo ukuntu akwiye kwitwara ese umukobwa akiri muhiri wabo canke umukobwa akiri muri relation amoureuse yiwe atarashika mu bintu vyo mu mago ngo bamutanga inkwano kuri we akwiye kwitwara gute ku muhungu ubu yanyigishije kuba mu rukundo ntashushe ego niyo somo nakuyemo niba nkundaye n'umuhungu ngirizwa kumenya ko nkunda vy'ukuri sivyo kandi nanje urukundo rw'iwanje ngirizwa kurukontrola kuko ushaka kurutwara cyane we watarurimo burya hajyanye gukundana n'umuntu bihuriye no kuryamana nawe ese hariho akarusho kanini kuko hari abantu bavuga ati jewe nubwo twakundana gute ntidushobora kuryamana mu gihe bitarashika yuko ushikana mu rugo bana bavuga ati reka dukundanye ba ni desomene nisha kuona hajya kwanza tuvuga kuko ku muntu atarabikora arafise ijambo ntazoronka igitutsi umugabo amutuka nubwo yo gutwara bigashika mu gatandukana imiryango igakorana ntabwo agira igitutsi agutuka ngo nagutwa ngo wari ndaya ngo naciye aho abandi bari baraciye arakubaha avuga ati umugore wanje urumva nubwo biruko ni jewe ni jeje nyene urumva ku muntu nawe amaze kubikora ku muntu vyashikiye ni bya bindi usanga umuhungu akubwiye uba wibaza ngo mutaryamanye ngo acaguheba
ibyo byose biva mu bwana. Erega basanzwe bavuga ati none gashaka ubundi ho tutabikoze uri mushikanje. Aza uri mushikanje. Nje ngume ndaguhereza ubiki consomateur ki wanje nanje ntariko ndasatisfait umubiri. Nivyo bindi bavuga ngo mutaryamanye nivyo nako ndavuga nyene cushira ngo aca guheba ntashobora kuguheba mu gihe yagukunda. Ariko nawe arahwera kuko hari n'umuhungu mukundana akaca agenda akabwira n'uwundi ngo uriya mukobwa aroroshe uragenda nawe bizogenda neza urumva kaje usanga ubaye umukobwa w'abantu bose w'abahungu bose w'abagabo bose urumva muga mu gihe guhesheje agaciro umuntu ni wakiya sivyo kandi n'ubikora ntabwo ari bibi urumva impamvu atari bibi nibihe nuko udatahura nukudatahura ko adashobora no kuguheba mu gihe wobireka n'abahungu si benshi aguhevye ugatora uwundi none ntihari abakobwa aribo bavyisabira none ntuze ko bishika umukobwa akabwira umuhungu t-shirt je ndagukumbuye vraiment rabo mpangira umunsi nzi nivyo biba urukundo ruragoye urukundo ruragoye je n'ukuri nta byinshi noruvugako kubera kira muntu wese afise uko agumva nuko arutahura biriya kandi tukabijya ni ibintu mukora mu gihe mumaze kubana twavuga ko ari byo bisiga bigasigasira urukundo bikubaka neza urukundo ariko rero mu gihe mutarabana mumenye ko kudatahura neza ati no musi rero nk'umuntu azoka na classe agize ngo acishikira jambo mu kanwa iyo cyakubitwa sinamukubita afise rezo twambaye imibiri bashaka gushika kumva we wavyumvishe muri nanje ntavyumvamo uramusobanurira ukabimubwira ukamwereka ari impamvu ariko urazi ikintu kirya abantu ibaze twicaye niko turayaga nk'abakunzi hari ukuntu usanga dutandukanye no kumenya tuba twicaye turabajama turakora nako dufite imibiri ugasanga nyene yani bipampa mu mutwe biraduza ntamuga cumbwira ngo ngo ntigikunda wanshuhije ntabwo nigeze ndagukorako none uri kumwe n'umusheri wawe uratinya kumukorako kandi nta namuba wimiriwe uramufata nawe ubuhimiriwe mu dutaramushira mu rugo ubuhimiriwe mbwira hano himiriwe jewe ntashatse ko nkorako ntiwonkorako kandi nawe ngira ngo ibintu utabishatse nta muntu yabigukoresha ku nguvu sawa mugabo rero menye ibyo byose tugira ahubwo ni ibintu nyene usanga twagiyemwo bitari muri gahunda mugabo nuko ndacashimikiye mwana ukiri muto utarabikora irinde kuko uzomenya neza agaciro kawe numara gutwara inda kuko inda umaze kuyitwara uyo muhungu azana kubwira ko atarahakuzi hari n'igihe aza kwemera ngo azana gufasha ntagufashe hari n'igihe uzosanga uguma wiruka inyuma yiwe nk'imbwa ukeneye agasabuni nko kumesura utwari tw'umwana utugoma ukaguma umuhekereye inyuma iyi minsi hari abakobwa benshi bireranya abana babareze ni nabo benshi niyo mama navuze ati hari usanga arajdo 18 afise umwana yicaye muhira ugasanga barabareze vraiment isabuni niwe ubuyi niwe impuzu umwana yambara niwe urumva yaje no kwishura umukobwa kimenya kira kintu cyose kandi papa we wahaye ariko n'abahungu batagira imitima je niko ndabivuga none bavuga ko amaraso yawe cyo gusanga ari n'amaraso ya mbere canke yandi anarenze na ya mbere mugo gasanga umwana wawe karabaho nabi hanze kandi ufise amafaranga nta kintu buze ariko umwana wawe karangara ivyo bintu nivyo ntibagira icubahiro c'umuryango ico si icubahiro c'umuryango mu muryango wa nuriya mwana arimwo kuko afise senge afise bibi wiwe afise bande na bande batonto none umwana wa mwiteho mwime basivye birenze hari abandi babigize ariko ubufu bw'ubuyubumuntu grâce hari abandi babigize ingeso kuvuga ngo nubwo bashaka twarinda nzoyemera ndayemeye nta na kimwe nzoyemera amamugeti je ntacyo ufise nzomureresha urumva bo birukira kwemera mugo ntibirukira kurera nizo zangorane umenye yuko amarira yuriya mwana arira canke imyidogo ya nyina nta terambere uzopfa ubigiranye uzobironka uzogira iki mugabo uzogumubona biyonga kubera hari amaraso ari karangara mu gahinga hari amaraso ari karangara mwisi utazi abayeho gute utazi arizwa n'inzara utazi arizwa kwa nyotewe naho uraha imirete n'ibiki wa muri kuraniga aguma taburi amaragu n'iki habe na dimira ha mama wati basi
genda ugura agakareso k'umwana cyane cyane usanga bitaryoshe bibabaje ariko kandi rero ndibaza tubandanije story ntitwozihetse ibintu by'urukundo ni byinshi hariko kwirwa ngati ko turavuganye twoheza but ivyo twaganiriye vyo birahagije umwe wese peteshe yarose mwinyigisha yarose ibintu ashobora kumva akanotisa mu mutwe we akavuga ati je notesa ariko ikindi kintu naco wumva ko twoganira ko ubuzokurikira cyane ki muri commentaire uvuge ati yana mwari mwe tuzo tuganire kuvyerekeye deba yiki niki je ndasoma ama commentaire yanyu kandi ndakone ngere mu Twitter aho ngere mudushigikira hama tuzosubira ubukurikira nitwahura kandi na Grace cyane n'undi muntu twishaye kuri deba nkizi tuzo turabiyahira ngo twungura ubumenyi dukebura abantu bose bari kwaturaba bakora ibintu bitandukanye n'ivyo bari bakwiye gukora kugira ngo bibeho. Grace akantu wifuza ko twari kuganira ko tutigeze tuganira nakahe ni byinshi ariko tuzabivuga ko hanyuma ubutaha urampaye urusha ko ubutanzo guhamagara tubandanye nta kibazo asante kandi abivugiye imbere yanyu nimubona atagarutse bazoba yaravyanse ndagushimire Grace ku mwanya wampaye nanje ndagushimiye hama ndasaba abantu ko ndabasaba ko bogenda bagakora subscribe kuri Peter na Diane ego hama na Fanny Lavine yamaze gusohora umupfakazi iseze ya kabiri mugende muyirabe hariho na n'iyindi injyajya serie bariko barakora ibikorwa vyiza na nuriya ndegabasha na Ribati nawe nyene iseze yuko iraja hanze kubigenda neza vraiment mukore subscribe share na comments cyane twijukire cyane filme Ndundi twijukire cyane abarundi biwacu kugira ngo natwe uteze imbere igihugu cyacu mu makungu giduge bendera riduge aho umunyamahanga aravuga ati mu Burundi hari abantu bari ko barakora ibintu mu Burundi hari abantu bitaho gukora kugira ngo batangaze ishusho giza gigihugu nivyo turi mu mpamvu tuje ahantu hameze neza hasa neza nka kugira ngo tubereke ko iwacu ari heza cyane iwacu haryoshe umunyamahanga ariyo aze arabe igihugu cyacu cy'u Burundi ngeke bari ciza murakoze cyane nongenda bifuriza kandi kuranirwa magara aho muri hose hirya no hino mu bihe muri mu bitandukanye uri mu bitaro tumusengere tuvuga ati Imana iramubona siho yaremewe kuba ariko bizohera ni ikintu cy'umwanya ni ikintu cyo gusenga ugahereza Imana amasengesho mu kintu cyose uburimwo ushonje uvuge ati uno musi nabuze arekeje uzoronka we never know kandi never give up murakoze cyane